kwanza before iyi song natanguye kuyikora muri nayikoze muri ubu turi mu kwezi kwa gatatu, nayikoze muri December igomba ihere. So mugabo camba ndashiramo amajwi, ndashiramo chorus, ndashiramo na couple hacasigara indi couple. Ca ndihoza iyo song camba ndakora izindi kwera narifise plan shaka gushikako kungere nari napanze avuga ati reka isong ndayihoze ko mari atari original wanje, donc ni song yundi mutipe sinibuka izina giye. Shalom bakunzi wa Robot Trust TV, kuri miko muri kumwe na D-Rap hama kuri kamera miko na director John Mabo. So kuno munsi twagiye ku muririmbyi wa gospel, umuririmbyi twemera twese arasundi ni Peki Bination. So tugiye kumaza kuvyerekeye ingene akora indirimbo ziwe, kuvyerekeye ubuzima bayeho, ingene akora indirimbo. Gute bro? Fresh man. Biraza. Poa kabisa nawe. Ndashima Imana vraiment. So Peki Bination kuno munsi twamutse kugendera nshaka kubaza kuvyerekeye indirimbo zawe ukora, mbe indirimbo zawe ukora uzikora mu buryo bwinshi, tubona bazikora muri rap bazihindura ukaja muri R&B, SK birakorohera gukora muri towns zidasa? Kwanza merci kuri ico kibazo kubera abantu benshi barakunda gukimbaza bivanye nuko indirimbo batanguye kumva zitandukanye nizo nkuru ubu. Je mu bisanzwe nakunda dance hall kubera nakuze numviriza indirimbo z'abashagi n'abapatora king n'abandi batandukanye bagira gospel mugabo bashije muri style ya dance hall. Sasa kubera bivanye na experience no yanatanguranye umuziki ni byanyoroye ko ntangurira muri dance hall, naciye nkura muri rap gatoya mugabo experience maze kwegera imbere gatoya ugatireka rengende muri style nkunda ubu niyo nkuru mugabo ntibivuze ko rap nayihevye. No, rap ndacayikora, hari na songs ziri muri studio zigiye gusohoka vuba zirimo rap mugabo na dance hall ndacayikora. So nibaza ko vyose ni bon, ubutumwa buguma bupasa peu importe style mbandi ko ndakoresha mugabo ubutumwa buko burakenda neza ndabikoresha byose. Merci cyane gose kuduha umuco. Ikindi kibazo mfise kuzina rya turabona ko Peki Bination. Peki izina rya wawe. Bination naje ushaka gusigura iki? Peki si izina ry'iwanje, je nitwa Nishimwe Pacifique, gusa Peki rivuye muri Pacifique ni ndome zitandukanye nagenda teranya cyarivamo Peki. So Bination nabyo bisigura blessing of nation, no mugisha w'amahanga. Yego. Jina rinzi misanzo ko Peki ari giwawe ariko raduha yundi muco utari giwawe. So okay, Peki mu ndirimbo zawe nyinshi tukunda kubona hawe muririmbyi umwe yitwa Freli Lapa mwakorana indirimbo, ariko mu zino ndirimbo zo mino minsi mazi imisi ukora wewe Freli Lapa ntumubonamo. SK yagiye hehe cyangwa mwaravanye mu gikora indirimbo cyangwa mwari groupe upa ntuzi shaka uduha umuco cyo kintu? Freli n'umugenzi twatanguranye umuziki muri 2012. Je natanguye umuziki muri 2012 usafe witangora music. So ni twaravugana sana, naramenya ama projet agiye gukurikira yiwe nawe akamenya yiwanje. So yarambwiye ko agiye guhindura igihugu abamwe gatoya. Bica biba ngombwa ko dutandukana hakiri kare, umwe wese abe aritegura ku giti ciwe kubera umva twari tugiye gutandukana. Ubu asanzwe aba mu Uganda, niyo asanzwe akorera imirimo yiwe y'umuziki n'undi buzima busanzwe. So twaratandukanye mubiri mbwa imitima iracari hamwe turavugana. So nibaza ko gukora collab ari ibintu byoroshe, twama twabibonye abakora collab mbese bari nakure gusumba Burundi n'Ubuganda. So mugabo ntitugikorera turi hamwe, umwe wese akora ukwiwe mugabo ntikibuza ko dushobora gukorera hamwe. Turuba ko Freli Lapa atakiri mu Burundi yagiye mu Uganda kumvo z'akazi no kumvo zo kuzubuzima. Okay, turashaka kumenya no kundi kindi kintu duhundi umuco kuvyerekeye umudirector ukorera indirimbo kuri video hamwe na audio karataboneka ari Bedi Best. Okay, Bedi Best tubona mufitaniye ubucuti bukomeye ko umwanya munini tubona muri kumwe we nawe. Ese ntuzi yuko muba muri nk'abagenzi b'indani cyangwa nikorera muri kuvyerekeye akazi gusa?
apart y'akazi hari ikintu gikerewe mu buzima ni friendship, ubugenzi nibaza ko ari cyo kintu kiba gikomeye, nico gitangura kuzama ibindi bikaza inyuma. So Bedi twamenyanye ataratangura gukorera muri aya studio atandukanye za Hope Talent canke n'izindi. So ndamuzi akiva muri Congo, ndamuzi agishikino, ndamuzi mu buzima butandukanye apart ya muziki. So nibaza ko twaramaze gucika umuryango, twavanye kure, turazinanya n'ibyo twafashanije biri ya muziki. Mugabo ntikibuza ko tubandanya dukorana twuzuzanya no mugabire zacu. Yani baza ko ari mu producteur amba hafi, aramfasha ibintu byinshi bitandukanye, ama video n'ama audio. So ndamushimiye, big up sana, nanye narabize. Okay, uraduhaye muco vyekeye vya Bedi Best. Ariko hari ikindi kintu kimwe ndagomba kwibariza. Peci Bination, umaze imyaka ingahe uririmba gospel? Numunani maze imyaka 8, natanguye muri 2012 gushika muri 2020 banza wari imyaka 8. Yego 8. Umaze imyaka 8 uririmba gospel. So nko kwa dukurikirana nigiki wabwira kuvyerekeye music zawe mbere yuko tujye kibaza nyamukuru cyatuzinduye ngaha kuno munsi? Sinaho ikibazo neza ku bantu bagukurikirana muri music yawe, ni cyo kintu bafitiye kindi ushaka kubabwira kuvyerekeye music zawe ukora kugira tubashe tujye kindi kibazo nyamukuru cyatuzanye kuno munsi tukokubaza? Ya music ni nyinshi ziri muri studio, music ni ziri muri studio, babandaye badusupportinga baririmbye ba gospel kugira turonke ingufu zo gukora. Iyo ushigikiye uraronka ingufu zo kubandanya gukora ikindi kintu bese ciza gusumba ico waheruka gukora. Nibaza ko ubutumwa bwa gospel buguma buvugwa, indirimbo ziko zirasohoka ari nyinshi, abartiste bakora ari benshi kandi babikora neza. Ya nibaza ko twohimiriza abantu bariko barakurikirana ikiganiro ca Robot Trust TV ko bo supporting umuziki wa gospel ugashika ku yindi ntambwe. Ya turi nyuma, ibindi bihugu byaramaze kudusiga bro, ibindi bihugu baragira ama concert akomeye. So ama concert ngani makeya ubu hatabaye Pamoja Festival mengo nta muririmbyi ashobora gukora concert yiwiwe. Urumva izo zose n'ingorane ziva kuri support yaba nyagihugu n'abandi bantu batandukanye, amashira hamwe badusupporting igikorwa gitera imbere nko mu bindi bihugu. Ya uvuze Pamoja Festival cyunyutse ikintu. Pamoja Festival ngenda kubaza ko ni muri program Pamoja Festival, mbega umaze participer muri Pamoja zingaye komsa akadutegeka kuno musota kuzi bakumenye Peci Bination ko Pamoja ni ikintu nga mu Burundi cya gospel cyemewe cyane gose. Urumvise ngo bamvise muri Pamoja Festival bavuga yuko ujya muntu hari namwe maze gushikako. Wowe maze nkawe Peci Bination maze gutumirwa muri Pamoja Festival zinga? Pamoja Festival ndamaze gutumirwa inshuro 2. Yego ni inshuro 2. Ndamaze guperforming inshuro 2 2019 na 18. Ya okay. Haima Peci Bination tugeze kuri wa mwanya rero twatwifuza yuko twokuba cyo kibazo kuko hari benshi barajwe n'isho cyo kibazo ku ndirimbo ya Mushasho reka gusohora Prayer After Prayer. Hari undi muririmbyi kazi wo mu Burundi nawe nasohoye indirimbo nyene nk'iyo Prayer After Prayer. Twashaka uduhe umuco kuvyerekeye iyo ndirimbo Prayer After Prayer, byagenze gute maze kumva yuko ari umuririmbyi yasohoye indirimbo nk'iyo ufise wewe cyangwa mwahuriye mu nzira mu ndirimbo imwe, wavyumvisemo gute muri wewe? Waza kwera twese dukora dufise intumbero imwe, nibaza ko atari kibazo nivyo bari kibazo umwe atanguye gusohora indirimbo imbere y'ubundi, nivyo bari kibazo kwera twese abari intumbero imwe. So kwanza before iyi song natanguye kuyikora muri nayikoze muri ubu turi mu kwezi kwa gatatu, nayikoze muri December igomba ihere. So mugabo camba ndashiramo amajwi, ndashiramo chorus, ndashiramo na couple hacasigara indi couple. Ndihoza iyo song camba ndakora izindi kwera narifise plan shaka gushikako kungere nari napanze avuga ati reka song ndayihoze ko mari atari original wanje, donc ni song yundi mutipe sinibuga izina giyo. Avuga ati reka banze nkore plan ziwanje za song ziwanje na compose melody beat byose ari creativity ziwanje.
aca ndakora izindi songs za Eshwida n'izindi zitandukanye iyindi camba ndayihoze mugabo vuba cambona kuri stati y'umugenzi mbona yapostinze cover y'umuririmbyikazi ya canambwira Bedi cover yasohotse yindi ndirimbo yindi twigeze gukora muri December none byagenze gute ati bon nanje ntabyo nzi ndabibonye uko nyene ati ni bon bica biraherenga sinaramubajije ngo kweki duhuriye kuri title imwe no byari bikenewe byose ni bon jecha navuga ati reka ndayisohora indirimbo imbere nibazo bavuga ko nagize copy umuririmbyi w'iwacu ca ndayisohora imbere mugabo mu nyuma ndanyene acarayisohora gusa mu kuyisohora sinamubwiye kubera n'igihe natangura kuyikora ntabyo namubwiye mwese yakora bivanye na programme ziwe soje ca ndayisohora ayisora nibaza ko abantu bagiye barabisigura gutandukanye ngo uyu yivye ngo iki no nta numwe ivyo bundi ahubwo ngira ni hamwe abantu barota bimwe mugabo nangorane byose bo songs ziraryoshe iraryoshe bo abantu bazakiriye neza bisanzwe so Pechi B Nation araduhaye kuvyerekeye umuco wa prayer after prayer urumva ntiyagize agradisika mu indirimbo oya kuko ngo ntigeze yamubwira nawe ntazegeze mubwira bose bahuriye kuri titre imwe y'indirimbo bisigura yuko Pechi B Nation nta cyawo mwagize agradisika ari indirimbo yawe nta cyo mwagize na kimwe no nawe kenyagirije yo bagize amakosa deje indirimbo sigwacu twese indirimbo sigwacu irafise ngindeyo irafise creativity yavuye handi hantu ya beat na chorus na melody byose so nibaza agenda mwagirije yo bagize amakosa nawe nyagirije yo bagize yandi so nibaza ko nimbo sinatoka indirimbo ni zirasohoka abantu bakaenjoyinga uyakira kayakira ya Pechi B Nation turatubwiye kuvyerekeye prayer after prayer bisigura yuko ntuwagize agradisika ko indirimbo yawe ntacu mwagiriza na gato bisigura yuko mwese mwahuje kwititirimo ko ngo vuga yuko ngo title imwe mwanyine mwayitoye we ntigeze mubwira agradisika ushaka gukora prayer after prayer ntigeze akubwira yuko ushaka gukora prayer after prayer mwese mwahuriye kuri title mushaka rero uduhe utanga umuco kuri interview ukoresheje nimba Gladys Iglesias atacu mwagiriza cyangwa nawene atacu umubwira ati ngo waranyuze indirimbo ibintu nk'ivyo bintu birebire tu kukemusa abantu baronka umuco wavyo yaje mu bisanzwe hamwe no mwagiriza no bangiza amakosa so ngiziyo wanje melody sio yangu beat sio yangu ni no beat ni twaragoze beat twagize creativity zacu mugabo melody ya chorus si gwacu twese numva nibaza ko nayo nyiranyagirije yo bagize amakosa kuko nawe indirimbo zigwiwe nyimbo sio yetu sote tumekopi nyimbo zikatoka watu wakasipokea fresh hamna tatizo bro kandi nta muri nyimbo gani party after party indirimbo gusa sinibuka kwayiririmbye gusa indirimbo ya cartonye cyangwa kuyishira muri mu byizerwa by'iwanje nibaza ko atari bibi songe nikaifanya nikaingia studio ni nini mambo yote songe ikakamilishwa mzee so Pechi B Nation adaye mucho vyeke prayer after prayer ngo ntiyagize Gladys Iglesias yuka mu indirimbo kandi vraiment nta nico bapfa kuko bose basanzwe bari mu mwuga umwe kandi bose bakorera Imana imwe so Pechi B Nation turagushimiye cyane gose ko waduhaye umwanya vraiment kandi turaguteye intege ubandanye ukora kunyine ukora kuko indirimbo zawe n'indirimbo zidukora ko kandi indirimbo zikubaka vraiment big up cyane kandi bandanye uko sinzi ko akantu tugira ku munota wanyu ukaduherezaho ko msa abatazi Pechi B Nation bakabamenyera nganye ne ko msa kumva akantu ubacisha mucisha ko prayer after prayer mucisha ko ishwida ne musha commando uri mucisha ko go itubuze ushaka gucisha ko kamwe komisa abatakuzi komisa bashobore kukumenya
ahari ukwihebura n'ahateye ibyizigiro, ahateye umubabaro n'imbura umunezero, ahisi bibugwango nahimbuye urukundo, kuko Yesu yangize igikoresho c'amahoro. Siniha amahoro ndayahabwa n'uhoraho, iyo mbabaye siryo renga bikimeze uko, kunezerwa sigiye ushane co kubabara, ahubwo nicitiranwa co kumenya Imana. Kuba final case ugutunga ivyuzuye no kuba mu mani kuzuye mu byutunze, umuhigwe nabwo ari umwe atigera arira, umuhigwe n'umwe afise Yesu yahanagura. Yanitwa PHB Nation, mugende mugire subscribe kuri channel ya Leobot Trust TV. Nivo big up sana, merci kuonesha interview, merci kuneriteka. Big up sana mzee. Singa ntavuze nanje kujya kuri page ya PHB Nation kuri konti ya YouTube na Instagram yiwe, mu bitango kumfollowinga siko. So hamwe ndima turirimbe ni Final K, muje kuri YouTube murayumva sesa. Itwa Final K ndayizi, nuko nayibagiye komeye muje kuri YouTube murayisangako. So ciao, tuzosubira ku butakundi muririmbyi tuzobazanira nawe nadasanzwe, hama mwitege ntimwibagire kukuriza picha babwiye aho munsi turakena babone kwa msa tubanaye dutera tujya imbere, hama mwaraheza giwe mwese mugire umunsi mwiza.